mwese mutekano nizera ko mukwiye uri madame Freddy twe turabajejwe umutekano tumaze iminsi tuza kumura tukakubura ako nasi bitugusika zoze nda telefona gute uwo muntu yabaje Oui, bite madame. Ni sawa? Hewe amakuru yawe. Hewe urazi none yuko wa mushoferi natuma yama dinaseti. Muri kwimana Tanzania tubiri gusa. Ako gabe bojumbura nabo nyene nta mitima bagiye. Umusiti nkajewe ngo shit. Ngizo cyane. Naje ntabwenge nyobe kazoza ndahengera ku mugoroba nambara neza nkazigira menya ko n'umusiti karazobimenya abibwiwe ni simfina uyu ntazoncika jewe burya arashina kosha arashina unashaka kuncika eko numbume nkari umuntu adodora ababo baturondeza saa sita bahagaze ku muntu arya kazawumva abantu badodora abo n'abasega amuntu arondera umuntu arondera abantu turondera abo ngambega kutugurwa kuvaho dodoreye aha n'imodoka nase kwinjiza none ngaha nuko bababwiye muguru none abo bashitsi bo bizi saha za saa sitageze ko umuntu afugura none mwe tugurura ndiko ndihuta oya ni saha zo kujya genda uraza kugaruka mutama genda dufise umwanya wacu urubuharuye urabugwa ku misaha urashaka kugurura cyane ntiwugurura uzamutama ndakubwiye twege bose yarambujije ko ata muntu azigira yinjira ngaha atabimenyesheje nk'ubu nta kintu na kimwe yambwiye byumvikana rero ntushobora kwinjira nanje nakubajije nti none turinda gutelefona ko twari twamaze kuvugana ndinjira cyangwa sininjira Oui, ego. Oui, merci. Ndabiteje kure. Ndabijya vya visa. Sa nuwabihejeje. Yego. Abanyene ego twabona yego. Lugwe. Si abantu babona baba boss nkanje, yubonye badodoye ntuzozura bagora. Kuko nabo dukorana imirimo kandi twari kuri ibintu bikomeye cyane. Ntusubire mureke yinjire. Nejo bundi mubanze mona rupango rwawe kwinjira se gupfa kwinjiremo hajya basiti banyu bijya biro n'ibikega yambukije oya hari ndere ikomeye cyane icambere coco burya atari nk'abantu ba boss bari kure kwinjira ngaha none umusiti wawe yitwa gute uyu akora ku portail yitwa Rugwe kubera yini ya entrée principale izina niryo muntu kabisa gushika mu rugo rw'umugenzi urabona umuntu aguma genda twiruka duhurira mu buzi ushika mu rugo asanga umwanya yatugoye vraiment ariko ndanezerewe cyane nivyo mfiti yanje burya
ega ndabizi abantu baba businessman umwanya urabagora cyane ariko uratwa duhurira mu bikorwa byinshi ndakwishimiye cyane be madame sabwe sada banguka urafite ubushitsi witeka hano muramutse amahoro meza turashima Imana ni sawa ashitse mu kanya bana wa musiti wacu urujya aragorana cyane yavuye kwitariya mu portail naho nabenda ndabibamo acara mugurira rero n'umushitsi witeka cyane kwana ibikorwa byinshi bikomeye na bya business byaba imbere twanisha ibikorwa byinshi cyane ne rero nagira ngo banze umuzimanire madame n'umushiri wanje bo madame Fred ndanezerewe kukubona kabisa uno munsi nari nashitse nga twama tuganira n'umugabo wawe twuma tugendagenda ahantu hatandukanye muri business mugabo gushika mu urabona biratugora n'ubu rero yaravuze mu munzimana ariko niko ndihuta cyane nk'ubu ndafise aga program y'ibintu byanje kudedwana kuri Paul nje tuheze kimwe twatuje gukora amabanda ni kuri mu mbabarire tuzozana nanjye nzaye na madame mukunda ni ibintu nyine umuryango umere neza cyane ego murakoze ko murihuta ntawo bafatira hama nanje ndifuza kubona madamu wawe azoze kuturamutsa natwe asha oya ni kuri ibyo tuzobikorera ko nta ngorane gusa umwanya uragiye uranjanye Fred cya kibazo twari twavuganye cy'amafaranga agomba rero tukigire ko tunyarutse kugira ngo nje ngenda mu bindi namwe mujye mu bindi gusa ngire ko ndababaza na madamu wawe arabona yumva niho bintu biba byiza urabizi ko ibintu bitaba byoroshye burya turi inshuti kandi tukuma tugenderanira mugabo amafaranga kenshi ajya mu bibazo byinshi na madamu wanjye je naje twayivuganye ndamubwira ko ariho zijya miliyoni 50 hasavye abona 50 miliyoni ikintu kiba cyoroshe nanje nico gituma nashaka na madamu wawe yumva duhana isango abona izitariki turimo ubunya mbere itariki zingaye kandi zirabe itariki 9 10 bo nashaka yuko kumpera tukwezi kujya wari wabimbwiye munyemerere yuko kabisa mutazonesha isango ko nagiye muri kuriya kundi kwezi abona ko ibitoro biriko biratugora muri iyi minsi ashobora kugira komande kugira ngo dufashe abantu byororo urabona ku isi yose ibitoro biriko biragorana rero nashaka ntuzomemukire kabisa bigende neza kandi mubinyemereye cyambwira ko n'ikindi kintu nkabasinyira sheki miliyoni 50 kandi miliyoni pas moins n'amafaranga atari makeya kuri sheri ndakubarire ibyo bintu je numva binteye ikibazo naho amahoro de dofirema bari ankuru aya biri yose birashaka guhinduka amafaranga atari mu mufuko wawe nushaka kuyizera musabe kiringo atwongere basi ukundi kwezi agire 2 mois basi kubera eraba ibintu bashaka kuva mu Bushinwa bigafata iminsi kandi nawe ntubiyobewe ayo mafaranga abantu bakifise mu mufuko wabo bakiriko bararondera ushaka kuyizigira ndagusabye nagenda kwisabire utwongere uduhe amezi abiri uzobukoze nyakugira imana kuri je ibyo bintu hato nashobora uko umunsi bizokwanka ukamuhemukira uzora udasinzire ndabizi ubisanzwe Fred urabona umugenzi kandi na madamu wawe ndabona burya umudamu burya barashobora kuduhanura ibintu bikaba byiza ibyo ariko aravuga mu kirundi barakunda kuvuga ngo wabaye mwiza muzima kandi mwebwe ndabizeye atari gihindutse rero kubera ko hari abantu benshi dukorana they are still waiting me rero nibaza yuko ayo mezi abiri madame mube aleze mumererwe neza je nizera ko bizogenda neza ndabibemereye yego akoze cyane n'ukuri Imana ikumugisha ahubwo reka ngire ko sinye urabona amafaranga ntiyo tukiyagendana mu ntoki agendana agasheke ganda basinyire twihuta 50 miliyoni zitora muri PCR ndabizi ko umugenzi magara kandi kawewe hajya tumaze n'ubundi turacyakorana bajya narakurose yego naje kabisa abagenzi nk'abafise bajyaje rero umuntu umuntu akiri mutonya
ariko no boss yakuze mu mfuko karakuze mviriza ndakubwireshe umuntu nk'uyo si uwo guhemukira urabona ko abantu babaga umufisi ukuntu umufisi imitima itimba yugaye ngo reka mbe ndakoresha ijya minsi nyene yaguhaye ntuzi umurengereza ajya amezi yakubariye kuko kuba umwizigirwa ni vyiza cane bituma utera imbere na wewe n'Imana ikakwishimira rero ntuzi umurenganye umurenza yamezi urabona ko agukuye mu kaga ujya mugabo yotumanze Miki mafi ndizira ko anezero cyane no munsi cyane papa naryo cyane wakoze nari nkumbuye gusohokana na panje vraiment thank you so much mwana wanje nkunda mafi ndakwinginge sha uze witware neza ko ndakene mukwe mwiza iyo mbonye mariage mu vyasoye umukobwa nanezerwa cyane mafi papa urabizi ko nagusezeraniye ko nazigira ndakumara amazi nagusezeraniye kuza gutera iteka nk'umuvyeyi wanje kwa ndetse unyitaho umpa buri kimwe cose mbese mu munezero wa kivyeyi rero nanje ndagusezeraniye ko nzokuzanira umukwe mwiza wa wundi twasengera sinzigera nkumara amazi adadi amen amen ego rero ndakwereka bazi ko nakwigishije kunyonga imodoka ego kandi n'umutama nisazi ndakwinginga inguru nyongo no munsi papa cyangwa ushaka kumpima ko ndayimenya uyo nabonye ko unyonga buke buke ndazi kubizi ingu nyonga ituraje sawa papa nakiwaza reka nze ndakwakira abasanga warusha nanetse cyane Mikini kuagaze papa uriya muntu ari impande y'urupangu tuje kumufasha umengano ameze neza nukuri nakaranga muntu ufise nukuri musore karanga muntu ufise nukuri ntufungiye musore nibiki kuri ngaha humura tekana humura kuri ngaha niki nubona ko bwije sa kuri ngaha niki nubona ko bwije hako ntumfunge oya tekana nibiki nukuri ntakaranga muntu burije kuri ngaha niki ntabwo uri polisi nubona hari umwambaro w'igipolisi nambaye habaye ikingaha papa uyu muntu afise ikibazo sinzi ikibazo afise polisi nukuri ntumfunge ntabwo ari polisi turi abantu basanzwe muhungu wewe uvuye tekana ntufunge humura nukuri kw'Imana ntabwo ndumusuma none uruwaye je nukuri mvuye i Tesalonike nahenzwe n'umuntu amwe waje kumakaza ariko n'ubu namubuze kandi nta naho nzi aho nje nahaba urafite karangamuntu ariko nta karangamuntu mfise nukuri ibyo nabikubwiye nukuri nabikubwiye ko atakarangamuntu humura ntaco papa tumufashe papa tumutware muhira urabona nko ngaba ashaka kumugirira nabi n'impande y'ibarabara papa kandi ndagusabye papa tumufashe oya ntabwo tugiye gufunga tugiye guha ahantu urara kandi uba amahoro ngo ntacyo ese nkaho je ndi mushiki wawe ujya nawe bisa nkaho ari papa wawe uri gusa ntimube mundanye ko ndabasabye oya ingomwana cyangwa ndagutwaza sawa ngo ntacyo
mwiriwe neza. ndagufinze injira tugare harakaye umushyitsi ariko umushyitsi agenda bikaba karira wicaye mama ugara mama kutugara ugara twakira umushyitsi ma urumva shema uratse ko turakoze imana uratse ko twiga twigisha urukundo mu ishengero twigisha gukora iciza twabonye umuntu rero tubona nyine birakenewe ko tumuzana mu rugo kandi urabona ko undi mwana agiye muri vakanse nyine twanye byo byiza nyine ko tumuzana mu rugo kandi ari umwana mu bandi nta kibazo shema nta ngorane kuri bazi ko abakozi b'Imana ariko twimereye sibyo shema aho wisigurira kuri iki kintu mbona utoraguyemo ibarabara ni ukuvuga ibyatakaye byose muzoza murayorera ngaha muhira murashobora gufata ingingo mwe na Miki mukazana umuntu ngaha arya umugabo ashobora gufata isahani imwe y'ibiro 5 ku munsi ugaca wenseramwo ukibagira n'ibikorwa dufise ngaha n'ibyo twimirije mbabaje nuko aje gutorana nuko habonye na vyayo umuhungu umwe mama nawe Miki ugarakanwa murashobora gufata ingingo mugatoragura umuntu arya yoga ahema aja no muri toilette ngo muzanye ngaha afise ubwanwa ngo ni umwana burya urukundo twigisha tubwirizwa kuguherekana na twebwe uyu ni umwana twasanze ari mu ibarabara atagira epfo na ruguru kandi umurabona ko ari umwana yarerewe ahantu none rero reka tumushyire mu bandi bana yego urabona ko n'ujya mwana wacu mukuru agiye muri vakanse aba arafasha Sami kandi azodufasha byinshi hanyuma azotubera n'umugisha wabonye ko ari byinshi usigaye ufise amahera menshi n'amazu n'amamodokari ubu rero ugira wenseremwo ibyo yani musubiye ku Sami uje gukurwa utorane bagutorane itunga ryawe je musubiye kuvugisha ni mukuru ivyo muva mu mutima wawe wifuza ni musubiye kuvugisha papa ivyo ntibikiko nteko icambere coco wewe iyo uvuye ngaha umenye ingene barya umenye ingene bakonsomye ugaca uvuga yuko amastoke yaheze n'ingoga none urazanye n'amawese yuzure mama Miki navuze ni umbabarire mwana umbabarire mwatoraguye wazanye mwazanye mwe naso mama Miki ni muzuze mama Miki suko bimeze inzu yuzure ahubwo murushirize no ngaho je ntihagira ikintu na kimwe gusa kuvugisha mama ni wewe cyane Miki navuze unume papa ko ari byo nahiko ndatahura nta kibazo gihari kuko twarose undi muhungu nza muraganira mutera agapira hanyuma nibaza vakanse ziheze arashobora no guca tumurondera ibindi akora nta ngorane mutegurire aho ashikira hanyuma ibindi turabiyaga mu nyuma nta kibazo turabikora nta kibazo emusore ingo wicare ngaha icara hano reka ngume ngaha oya icara ngaha na kimwe haguruka ivyo uje kuvuga mu mari ngaha napana n'ibiki urashaka kuvuga ngo umuntu bamutoraguye mu yarara we ko natagutoraguye mu yarara niki wahaye Imana ko wisanze ngaha ayo usanga byuzuye panama bararondeye ni kubw'imbaraga zawe canke no kubw'ubuntu bw'Imana ivyo bintu vyo kuzurasuzugurana si vyiza nawe n'ubuntu bw'Imana n'Imana yakugiriye ubuntu kugira ngo wisanga ahantu nka ujyana n'umuntu nk'abandi kubahane rero binze kuzurasuzugurana ituzovyumvikana ko jewe wowe nturi mama wowe ndagushoboye ivyo bintu vy'ibigombo vyanyu kumwigira ngo nuko ngo musenga umutwaro umwereke muri shamba haguruka kujana Sami
Chembe nezi kari umukozi mwazanye. Mutware muri chambre mwereka ahantu aruhukira. Inde jewe. Haguruka rata. Mutware ndumwereka. Wase ndahamwiyereka. Ibyo bimubwira. Si byiza twurubuka wawe. Mama Miki. Ntubabalisha nshuti yanje. Urazi aho twapfuye urahazi. Kandi wibuke ya masezerano twasezerana imbere y'abakozi b'Imana, wibuke n'ibitwiga twigisha imbere y'ishengero, hanyuma twibuke ko gukora iciza ari ica abakozi b'Imana Uriza dakwarire kwisheri wanje agasuzuguro musuzuguye mwe n'umukobwa wawe kuri no mugoroba ndakabonyemo ibintu byinshi kandi hari cinyegeje inyuma uzi n'indi nkuru rujya rumubwira nuko bavyaye hanze. Yesu Mama Miki abagabo nimukizwa jewe kubona nararuvyayemwo runo rugo nkaruvyaramwo umukobwa n'umuhungu ukabuzanye ikintu c'igishweka utazi niyo wabonye ingene urwaye imvunja wabonye ajya mbabari ntegere oya wabonye ingene gisa mbabari ntegereshe urabizi ko dufitaniye amasezerano meza cyane. Ikintu nk'icyo kintu uvuze ngo navyaye hanze ntavyo no kubaho kandi umukozi w'Imana kandi noneho wabibonye n'umuntu twatoye ari muri mw'iyarara yabuzi yaje niya amayarara yose azotahira muri rero nibuka ijambo ry'Imana cyo ritubwira amayarara yose uzobona mwibarabara uzoca uzana ngaho mu barye si yarara sheri siyarara none yarara wari twese n'ubuntu twagiriwe dusabuye tugatunga ibimeze gutya kubera ubuntu twagiriwe bwonyene urya nawe jo reka kumena umutwe oya sheri reka naravyaye gahungu ndavyara gakobwa simba n'ingene woshobora kuzana mbe wamubonye ingene asa